Turabaramukije cyane bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Amahoro y'Imana niyo tubipfurije mu byanyu no mu banyu. Turabahe kandi ikaze muri kino kiganiro cacu tugomba dutegurire ngaha nyene ku kazi no munsi bivanye n'imvo z'umwanya n'amagara make yahabaye muri no minsi. Hanyuma rero ntivyakunda ko kumbure dutegura ibiganiro nk'uko twari tubifise mu nteguro no mu yerekwa. Kandi kino kiganiro nyene twaragize ikibazo kijanye n'ingene twagiteguye dusanga nyene nticafashe neza. Tugomba rero duhitemo kugisubiramwo ngaha ku kazi muri buno buryo nyene mubona namwe, murihanganira amajwi y'imiduga n'ibindi byose kumbure vyo duciramwo, ariko ndizera neza yuko amajwi yavyo ataza gusumvya inguvu iri jwi turiko turakoresha. Kubw'iyo ntumbero rero turizera yuko muza kumva message iri muri ano majambo tugomba kuvugana namwe. Tugomba gusangira amajambo abonekana mu gitabo c'uvugishwa n'Imana Yesaya, ni mu gice ca 54 duca dusoma duhereye ku murongo w'11 turasimbasimba umurongo w'11 turasoma no ku murongo w'14 dusome ku w'15 dusome no ku w'17. Ariko wewe urashobora gusoma iyo mirongo yose kuva ku murongo w'11 mpaka uhejeje kino gice ca 54. Ijambo ngomba gusangira namwe rero turi kuri mwana majambo rero tubanje kuyasoma. Bavuga ngo ewe uhahazwa ukazungagizwa n'inkobe y'umuyaga, ntugire ikikuremesha, nzokubakisha amabuye yitwa simaragido, amatanguriro yawe nzoyubakisha ayitwa safiro. 14 dusimbireyo havuga ngo uzoshikamishwa no kugororoka, uguhahazwa kuzokuba kure, ntaho uzotinya bo nibitera ubwoba kuko bitazokwegera. 15 nihagira abagutera si jewe nzoba mbagomoye, abazogutera bose bazohindikirana imbere yawe. Umurongo wa 17 ntaco kurwanisha bacuriye kukurwanya kizogira ico kimara, kandi ururimi rwose ruzokuhagurukira kukuburanya uzorutsinda. Imana yacu nihimbazwe. N'amajambo twumvise kandi meza, tubona yuko hanini abwira Impahazwa. Kino gihe ababisirayeli, ihanga rya Isirayeli ryagereranywa n'Impahazwa, ryarahahazwa, ryararenganywa, ryarahonyangirwa agateka. Aya majambo rero abwiye Impahazwa. Impahazwa mbega ninde? Impahazwa niki? Ni ryari umuntu yitwa ko ari Impahazwa? Umuntu yitwa ko ari Impahazwa igihe arenganywa, igihe ahonyangirwa agateka, igihe yibwa utwiwe, igihe agirirwa nabi n'umusumbya inkomezi, n'umusumbya injunja, n'umusumbya inguvu, n'umusumbya kumbure kumenyekana no kwemegwa mu nzego, mu butungane. Ni ukuvuga igihe uyu muntu akorerwa ikibi, agirirwa nabi n'umusumbya ubushobozi, n'umusumbya inguvu, n'umusumbya itunga, n'umusumbya icubahiro. Hanyuma uyu muntu agirirwa nabi, uyu muntu yibwa utwiwe, uyu muntu anyaga utwiwe, ugasanga ntafise uwo kumuvugira, naho yoburana, naho yogerageza kureklama amadruwa yiwe, ijwi ryiwe ntirishike kure, ijwi ryiwe ntiryumvikane. Muri ico gihe uyo muntu aba ari Impahazwa. Kandi umuntu kugira ngo yitwe ko ari Impahazwa, nuko ivyo agirirwa vyose ataruhara aba abifisemo, nuko uyu muntu aba arenganywa, nuko uyu muntu aba atamakosa afise amwagira, nuko uyu muntu bino bintu vyose yakorewe, nimba yapfunzwe, nuko ivyo yakorewe vyose habayeho gusuzuma neza
dusanga uyu muntu afise urubanza, dusanga uyu muntu arenganywa, dusanga uyu muntu wewe ari inzirakarengane, dusanga uyu muntu wewe ata mafuti amugaragarako, nuko dusanga uyu muntu wewe ata manyanga amugaragarako. Muri ico gihe rero uyu muntu ariko aragirirwa nabi, uyu muntu bariko baracinyiza, uyu muntu bariko bararenganya, uyu muntu bariko baragirira ibi vyose tubona, nimba wewe ata kintu na kimwe gihari kimutsindisha, nimba wewe ataruhara yabigizemo kugira ngo bigende gutya, ni ukuvuga uyu muntu rero ni impahazwa. Duhora tubona muri kino gihe ca none abana bariya bavugira agateka kazina muntu, bavugira impahazwa, mbere ku matitre yabo bakandika ngo asteriske impahazwa, bagaca bavuga rero iyo dosiye y'iyo mpahazwa, ivyo akorerwa, ingene arenganywa, ingene bamugirira nabi. No kuvuga rero impahazwa nuko imeze. Muri kino gihe rero abisirayeli bagereranwa n'impahazwa kubera iki? Kuko ibi bihugu bibakikuje canke ibihugu vyari bifise ubutegetsi muri ico gihe, amampire novuga ngo Babiloniye, ubwami bw'i Babuloni, abamedi n'abaperesi, uko bagiye barakuranwa barahahaza ihanga ry'abisirayeli, ivyabo bikanyagwa novuga ngo amaso mu yandi, izuba riva. Turazi yuko abakora gusoma Bibiliya ko muri murabizi, izo nkuru murazibuka, higeze guterwa i Yerusalemu hakanyagwa ngo n'ibikombe byo mu rusengero, ivyombo, ibikoresho vyakoreshwa mu rusengero. Muri ico gihe rero murumva yuko hanyazwe vyinshi bigatwagwa hari i Babuloni, bigatwagwa muri ivyo bihugu vyarwanije kandi bikanesha abisirayeli. Rero impahazwa nuko imera, ibaho idafise uyivugira, ibaho idafise umuavoka, ibaho idafise umuburanyi ashobora kuyiburanira, ibaho idafise umuntu ashobora kuyirenganura. Aya majambo rero tubonye atumbereye kubwira impahazwa. Twabonye rero ingene impahazwa yabwiwe, kandi kugira ngo habeho impahazwa nuko haba hariho n'uyihahaza, haba hariho uhahaza iyi mpahazwa. Imana yacu nidutabare. Rero ano majambo tuko turavugana, ngomba yuko tuvuga kuri bano bantu babiri, impahazwa tuyibwira ivyayo, hanyuma mugabo kandi n'uhahaza nawe kuko arabaho, nawe tumubwire ivyiwe. Imana yacu nidutabare. Rero ngaha aba bisirayeli, iri hanga rya Isirayeli rigereranywa n'impahazwa, ribonekana yuko rihahazwa, risuzugurwa, ricurwa bufuni na buhoro n'ibi bihugu vyarigwanije bikarinesha. Kandi wanashaka mbere aba bisirayeli nabo bari bafise kumbure ivyo bagendeyemwo, ivyo bakoze bitahimbaye Imana, ariko Imana kubw'urukundo bakunda no kubwibona ibiriko birababako, izanwa rero no kubabwira. Usomye hariya ku ndanzi y'amajambo, tubona amajambo avuga ngo imbabazi z'Imana n'amahoro bizoba ku bantu bayo. Imana rero muri kino gihe yari izanwe no kubabwira imbabazi izobashitsako, izobagirira, hamwe ngo n'amahoro bizoba ku bantu bayo. Aba bantu bayo bariko bararenganywa, aba bantu bayo bariko barafatwa nabi, bariko baracurwa bufuni na buhoro. Muribuka muri Zaburi 137 abisirayeli baririmbye amajambo y'ingene ngo byari bimeze igihe bari barambukanwe bakajanwa i Babuloni, ni ikinyago canke ni captivité yamaze imyaka hafi 70 yose. Baririmbye bavuga ngo ku nzuzi z'i Babuloni niho twahora twicara, ngo mbere tugaturikisha tukarira twibutse Isiyoni. Kuko ico gihe ngo abatwambukanye inyagano, batujanye turi inyagano, ico gihe ngo batugaraguza gati, badushimanga, batubwira ngo nimuturirimbire kuri za ndirimbo z'Isiyoni. Subira muturirimbire basha, urazi ukuntu mwaririmba neza, nimuturirimbire kuri za ndirimbo z'Isiyoni. N'ayo majambo. Hanyuma rero aba bisirayeli rero aribo bitwa ko ari impahazwa, babwirwa amajambo ngo ewe uhahazwa ukazungagizwa
n'inkubi y'umuyaga, ntugire ikikuremesha. Ehe yewe uhahazwa, ehe nzokubakisha amabuye yitwa simaragido, amatanguriro yawe nzoyubakisha ayitwa safiro. Imana yacu nihimbazwe. Imana izanywe no kubwira abantu bayo, izanywe no kubwira Abisirayeli yuko izobubaka kandi izobubakisha amabuye y'igiciro. Babaye atagaciro bafise, babayeho batari, nuvuga ngo bari suzestime, basuzugurwa, bakengerwa, babayeho batemerwa, babayeho bafatwa nabi, babayeho bacurwa bufuni na buhoro, babayeho nk'abaja, babayeho bahahazwa, barenganywa. Ariko Imana kubw'imbabazi zayo no kubw'amahoro ibafitiye, kubw'uko Imana igiye guhindura amateka yabo, kubw'uko Imana igiye guhindura ubuzima bwabo, kubw'uko Imana hariho ibyo igiye gukora. Imana iza no kubabwira ngo umviriza, naho ubonekana kuri Impahazwa, naho ubonekana umenga urasuzuguritse, naho we utimigwa, naho ufatwa nabi, jewe Imana yawe ndacyariho, ndacyagukunda. Yewe we uhahazwa, ngiye kuguha ijambo, ngiye kukubakisha amabuye y'agaciro yitwa safiro na simaragido. Ni nk'uko twavuga ngo ngiye kukubakisha korota n'inzahabu, ngiye kukubakisha amabuye y'agaciro, ugiye kugira ijambo. Ni koko nta jambo ufise, ariko kubera kuri Impahazwa, kubera yuko usuzugurwa, kubera yuko uhahazwa, kandi cette fois-ci ukaba uri kurarenganywa, nanje nkaba nashobora kwihanganira ingene uri kurarenganywa. Umviriza, hariho ibihe by'imbabazi ngiye kuzana. Yewe wa Mpahazwa we, nuhumure, naho uzungagizwa n'umuyaga, naho udafise ikintu kikuremesha, naho udafise ikintu kikuburanira, yewe we uhahazwa, nzanwe no kuguha ijambo, nzanwe no kukuburanira, nzanwe no kugushigikira, nzanwe no kukubaka, nzanwe no kuguha agaciro. Yewe wa Mpahazwa we, nasomye amajambo y'Imana nsanga Bibiliya irafise imirongo itari mike yerekana ingene Imana yitaho, yitwararika Impahazwa, ingene Imana ariyo mu avoka aburanira Impahazwa. Impahazwa nta buryo ziba zifise, nta mikoro ziba zifise, nta n'igiturire baba bafise botanga, ariko Impahazwa Imana ihari ngo iziburanire, ihari ngo izivuganire, ihari ngo izibere umuavoka. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro Igitondo gishasha uno munsi, nasomye rero amajambo, nsanga hariho amajambo avuga ukuntu Imana yoyo ivuganira kandi iburanira Impahazwa. Dusomye mu gitabo ca Yobu igice ca 34 umurongo wa 28, dusangaho amajambo avuga ngo Imana irumva ugutaka kw'Impahazwa, mu gihe ababuranya Impahazwa bazisumbye ijambo, mu gihe Impahazwa itaka igatakamba, itabaza kumbure wanashaka ubutabera, ubucamanza, ubutungane, ariko kubera yuko abazihahaza bafise ijambo, bazwi, bamenyekana, bafise ubushobozi, bafise inguvu z'amafaranga, bashobora gutanga n'ibiturire, bigakunda izo Mpahazwa ntizumvirwe. Turabizi neza ko bishoboka cyane yuko ubucamanza bushobora kuba korompi, bugahindukira, bugarabisha urubanza ku budafise urubanza, bugatsindisha uwarafise urubanza. Ariko ngaha twumvise ngo Imana irumva ugutakamba, mu gihe abantu ushobora kubatakambira, mu gihe abantu ushobora gutaka ariko ntibumve, ntibakumve, ntibakumvirize, ntibakurabe n'iryahumye. Birashoboka yuko warenganijwe, birashoboka yuko uri Impahazwa, birashoboka yuko ufise nawe uwugucinyiza, kumbure n'umukoresha wawe, kumbure n'abo mukorana, kumbure n'uwukureze, kumbure n'uwugutwara, kumbure n'abantu mu
mubana kumbura isinzi, ugasanga rero urafise agahahazo uri kurahura nako, urafise agahahazo mazemwe imisi, ufise abariko bagomba kukunyaga agatongo, ufise abantu bakurengeye bunguruje akarimbi, bagutwaye imetero zingahe kuri zingahe, ufise abantu bakubujije kubaka bitwaje yuko kumbure bafise nabo impapuro zindi kumbure zerekana ko aho hantu uri kurubaka atarahi wawe, kandi ugasanga mu vy'ukuri nahi wawe ariko mugabo nabagomba kukunyaga. Ufise abantu bakurenganije kumbure, ufise abantu bariko baragucinyiza, ufise akarenganya uri kuragirirwa y'amajambo atumbereye wewe. Wampahazwa we, Imana irumva ugutaka kwawe, shishikara utakambi, shishikara uyitakambire, komeza utake kuko Imana irumva ugutaka kw'impahazwa. Birashoboka yuko abantu batakumva, umaze imisi utaka, warituye ubutungane hirya no hino, warituye abana bariya ngo bagufashe kugira ngo agahahazo no gucinyizwa no kurenganywa biriko biragukorerwa bikunda uronke nawe ubutabaza, ariko ntivyakunze. Ndakubwira yuko hariho umuntu adasanzwe, hariho Imana yumva ugutaka kw'impahazwa. Usomye kandi muri Yobu 36:6 naho dusanga havuga ngo impahazwa izicira imanza zibereye. Imana umuremyi w'ijuru n'isi ni umucamanza acira impahazwa imanza zibereye. Wowe ugomba umucamanza ashobora kugucira urubanza rubereye nimba vy'ukuri ivyo uri kuracamwo ari agahahazo, ukaba uri impahazwa, ukaba uri kuracinizwa, ukaba uri kurarenganywa, ariko wewe ufise urubanza akaba ataruhara wabigizemo, akaba atamanyanga wabigizemo, ngo uyu mucamanza atarabira nkunzi acira izibereye impahazwa. Impera n'imperuka niwamwitura, niwamwitwarako azokurenganura, azogucira izibereye, urubanza rubereye, urubanza rugukiza. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cuno munsi, ubundi 3 muri 30 nabonye ivuga ukuntu Imana yitaho kandi babara impahazwa. Tusanga muri Zaburi 140 murongo wa 12 ivuga ngo ndazi ko Uhoraho azohagarikira impahazwa mu miburano. Imana yacu nihimbazwe. Yewe uhahazwa, uku niko Imana ivuganye nawe. Sinzi agahahazo uri kuracamwo, sinzi ibiriko birakugora, sinzi akarenganya uri kurahura nako, ariko Imana niyo ivuganye nawe muri ano majambo ivuga ngo yewe uhahazwa ukazungagizwa n'inkubi y'umuyaga, ntugire ikikuremesha, ehe nzokubakisha amabuye y'agaciro yitwa simaragido, amatanguriro yawe nzoyubakisha yitwa safiro. Kandi tubananije twabonye havuga ngo uguhazwa kuzokuba kure, aho bukera iki gihe c'imbabazi n'amahoro biva ku Mana buca bigushikako, buca bikubako. Ico gihe uguhahazwa kuzokuba kure. Igihe co guhahazwa mazemwe imisi, Imana igiye kugishira kwiherezo. Wewe uhahazwa, wewe urenganywa, wewe ucinyizwa, ariko Imana ukaba wamuyitakambira imisi yose, kandi Imana ukaba uyizeye ko ariyo mucamanza aca izibereye, kandi Imana ukaba warayigize umwizigi, ukaba warayizigiye yuko ariyo mu avoka, ariyo ishobora kukuburanira. Yewe umeze gutyo, uguhahazwa kuzokubakuraho bukera kabiri, kandi ntaco uzotinya, mbere n'ibiteye ubwoba kuko bitazokwegera. Umviriza kandi abazogutera bose aho bukera, igihe cawe kigiye gushika, abazogutera bose bazohindikirana imbere yawe. Mu kurangiza rero twabonye avuga ngo ntaco kurwanisha bacuriye kukurwanya kizogira ico kimara, kandi ururimi rwose ruzoguhagurukira kukuburanya uzorutsinda. Imana yacu nihimbazwe. N'amajambo rero
nari ntumbereye kuvugana nawe ushobora kuba uri mu bihe byo guhahazwa, byo kurenganywa, ugasanga uri mu bihe bigoye, umaze iminsi uri mu gahahazo, umaze iminsi uri mu karenganyo, umaze iminsi uri mu gacinyizo. Iyi ni Imana ivuga biciye mu ijambo ryayo. Yizere, uyisenge, uyambaze, kuko niyo mucamanza aca izibereye. Ariko mugabo ntitworangiza tutavuze kuri uyu muntu nawe Imana iravye imsanga ari uhahaza. Uyu muntu ahahaza novuga ngo inzira karenganye. Wewe uri kurakurikirana ino video nawe nagomba wirabe neza, mbega abo ujejwe gutunganiriza, abo uganza ku kazi, abo utunze mu nzu, ushobora kuba ukoresha umuyayi, ushobora kuba ukoresha umuboyi, mbega wewe nta gahahazo? Hariho igihe usanga umuntu akora akazi ko mu nzu, n'umuboyi n'umuyaya, agafatwa nk'aho umenga ahubwo wewe si umuntu, si kiremwa muntu. Ariko uyo muntu nawe akeneye kubaho, naho ari umukozi, naho ari umushumba wawe, naho afise ibikorwa gukorera, urashaka kubona ko umengo biragayitse, ariko umenye yuko afise agaciro. Umunsi atoba ariko arabikora, niwe wowe uri kurabikora. Naho wewe yoba ari wajije gukoropa toilette yawe, ariko uyo muntu afise agaciro, kuko icyo gikorwa wamuhaye ngo gukorere, nuko ubona yuko ukeneye kandi hakenewe uwokora icyo gikorwa. Umviriza rero, wewe ufise abakozi ukoresha mu nzu, ntukwiye kubafata nk'ibikoropesho. Abo ni ibiremwa muntu, kandi aho uri hari abandi. Wewe nawe ejo vyohinduka, uwari umuboyi, uwari umuyaya mu nzu yawe, akoropa, umusubizamwo, umufata nabi, winjirana ibirato, winjirana ikamba mbiri, hari ibyondo, hari iki, ubwo umusubizamwo ngo nakorope, ugasanga umufashe nabi, kuko umengo wewe ntakwiye kuruhuka. Ugasanga novuga ngo akoreshwa nabi, umufata nabi. Uyo muntu nawe nyene naho muhahaza, ejo birashobora guhinduka. Umviriza rero, Imana ntigomba kushishikara kuba muri ubwo buzima bwo guhahaza abandi, bwo gucinyiza abandi. Ikiremwa muntu gikwiye kurangwa n'impuhwe, gikwiye kurangwa n'imbabazi. Ukwiye kuba umuntu afise imbabazi, ntukwiye kuba umeze nk'igikoko, ntukwiye kuba umeze nk'umuntu umengo w'umumenja, w'umugesera, kosani kabura, umuntu inshobokable, umuntu adashoboka, umuntu atabaho. Oyaye, ukwiye kuba uri umuntu nawe afise imico myiza, aciye bugufi, abana n'abandi neza, w'umugwa neza, ata muntu arenganya. Umuntu aragukoreye amaze amezi n'amezi, ntahembwa, ntaronka agashahara, umufata nabi. Ibyo bintu sivyo, ugaca witwaza ngo jewe ngo aho uja hose, aho wokwitwara hose, no kugura, no kwica nkakuriha. Ugasanga umengo wewe sinzi uri kibirenge, ariko nta kibirengeye abaho munsi y'ijuru, kandi nta uri hejuru y'amategeko. Ejo zohindura imirisho, ejo ingoma zohinduka, ejo ibihe vyohinduka, ugasanga karenganya ugirira abandi nawe kagusubiyeko. None rero naguhanura ngo ureke kuba umuntu wo guhaza abandi, wo gucinyiza abandi, ariko ube umuntu w'umugwaneza, abanye n'abandi mu mahoro. Nano majambo nizera yuko umwe wese ku ruhande rwiwe yumvise ibimuraba. Tuzosubira mu kiganiro igitondo gishasha cy'ubutaha, n'umuhiga umuntu agumiza ivyizigiro vyiwe ku Mana, kuko Imana izomuciriza ibereye naho ariko ararenganywa. Ariko kandi uyu muntu nawe yoguma mu mugwi w'impahaza, wo guhahaza abandi, uyu nawe n'umuhombe, kuko Imana izozana ukwihora ku mpahaza, kutanka kubahaza abandi. Mwami Yesu, tugushimiye cyane ku bwana majambo twumvise uvuganye n'imitima yacu. Umuntu wese rero yaracitse intege, yari yihebuye, yaradendebukiwe kubera ko ari impahazwa, ariko akaba asavye imbabazi ngo Mana mbabarira. Ndumvise ko bwa bundi impahazwa uzitayeho, uzibabaye, uzitwararitse. Uyu muntu no mugwize ko imbabazi, hanyuma umushitse ko amasezerano yose wasezeraniye impahazwa. Ibisigaye nawe ari mu mugwa abantu bahaza abandi, bacinyiza abandi, barenganya abandi, nawe nyine nimba yemeye kwihana, akumva ko akwiye kuba umuntu arangwa n'impuhwe, n'imbabazi, n'urukundo, n'ubugwaneza, ucumugirira imbabazi, nawe aba umwana wawe wemera mu izina ryawe gira Kristo Yesu, no kubisabye tubyizeye.
amen.